Satubi nawe yaciye nawe ahamagara indi konsere hacagenda babandi nyene none abamukombozi n'abandi abasatubi n'abandi Satubi yagiyeho nuko president ya pronounceje gusa izina giwe mu kanwa ariko yamavuga ba mutima yamavuga abandi bo Satubi uri wa brand kwe no ariko ndakuvugira uri wa brand sada uri wa brand kwera ko president umujama waba jeune ego brand nisanzwe nuko yavuga kandi none agenda kubaza warura ahantu wibaza ko president atakuzi oya tell me nzi kuri international yagaciye nzi ko mu minsi zanzoza numva Trump akuvuze none president arakuvuze utanga gupostinga ndagarutse Satubi byose president ngo yakuvuze arasimbiye hejuru pa kuri stats cyaye kuri page ya Facebook akibaza ko bya bintu byo biza kurabwa n'abantu benshi respectez-vous ego kwe antwa ko boraba ikintu Satubi ya postings ndetse ko cyo kimwe nubwo no ku bandi bastar kubera Satubi batwari mu bastare mu Burundi bari hejuru n'abari jeune ntabwo ko tamuri mwerengana post ya Satubi yayibo gasije Satubi ndamukunda malgré tout Satubi yazanyoherera afite Satubi arasize kungena ibintu Satubi avugisha ukuri kandi arakunda abantu akajya kana yagize akora akora abantu byanyeje Jonathan ntasharo nka mahera kandi ariko nubwo biroko nanje bro uretse ko ndakunda kurara na post ya Satubi nta wundi muntu ndabona ahamahera abafana be Satubi ahamahera abafana hari igihe nigeze kubona nabonye hariho n'umugenzi wanjye ndafise umugenzi wanje n'umufana wa Satubi kubi ndabiswa ko nigeze kubona statut yiwe yashyize kuri statut ko Satubi yamuhaye amahera donc kujya aposta kujya kunavuga ati ni muntu arekera imikashi yanyu akagira para hazara akavuga ati ndatoye uyu ego brem kuba icuvuze cyo akunda abantu byasohoye Satubi barakunda abantu abantu bakunda usanga basibishobisha sere bakunda abantu yani ntibisigura yuko acha dekon sigura ko dekon abantu bafite umutima mwiza kenshi baradekona Satubi abantu bafite imitima myiza kweri barakunda kutwagwa n'ibishobisho ngo ntashabuze abafana biwe ntagire ariko ivyo vyica akazi ivyo. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Twagarutse nda Yaga Tech kwa muri kumwe na Love atagoye gutega naramuvuga twatebiteka abantu b'Imana twatebiteka muri Yaga Tech ndamuvuge cyangwa yivuge boneka yivuge ndazugira umvuge nabira. Hello guys, meze gute ico bebwira mignone demande mignone de la capitale mignone de la Yaga Tech TV bara amakuru ufise nka ndigisubira muhira abereza bavuga gute mwifura ya Yaga aho jinjinera kukwakira gute unyakiriye inamusinira kukwakira ega jendi imfura yo amaherezo y'ikirimo yinzira amaherezo y'inzira ne mu ngo amaherezo y'inzira ne mu nzu yagarutse okay rero twaje kugira ngo tuganire nibaze mwese mwarumvise kandi twarabonye okay ndeka mvuge nareze okay twese twarabonye nyakubahwa Prezida n'umugenzi w'abajene abantu b'Imana vuga ngo twaratewe iteka ariko yaravuze umusitari wacu Satubi biramuryohera none abantu b'Imana arishima none je numva umenga vyari biri necessaire ko Satubi jare acamenyeshe isi yose ko president yamuvuze jare comme si yamuhaye indege ngirango mignone de la capitale materialiste ngo yamuhaye indege oya bravo none oya numva ari bisanzwe kado tutirefasa ntiyamuvuze wenyene yaravuze na mukombozi yaravuze na Francine niyo saba kandi n'abasitari benshi yamavuga ariko
si bose ntibace bapostinga bapostinga amakuru y'iminsi ubu rero mwagize umusesanguzi jewe mbo jewe ngira nisho mu majambo abiri kwanza abantu mutatoye bite vyanyu ninde yakubwiye ko atatoye naje niko nivugira batatu niyo kumengo ubu kwicira amabinga ega ntawe ubikubajije je ndi proud yo kubona wewe waratoye turabizi biranaboneka je naratoye je biragaragara umuntu atatoye kwanza tubatse mucamande hamuvuze kuri Satubi mugabo entre temps tibuko na mukombozi yavyanditse Francine niyo sana ntakurikirana ngo oya mukombozi konze vyari bisanzwe ko vyandika kandi vyari bisanzwe nuko anamuvuga kandi uyo munsi bari nakumwereka niho yaranari yari kariya baba uyo munsi yari niho yarayekana ko niho yamuvuga yarahaga president yarahagazeho ngaho mukombozi nawe ho ngaho imagine uyo munsi rero birumvikana uvuze rero ngo araryohewe kandi no yamuvuze bari kumwe je nanje ngenda kubaza ikibazo wowe munsi president yovuga ngo love akabicisha mu kanwa ngo twogukira Amaze ntiyakuzura ku munsi zabazi oya habrem kubera yuko bon kamaze nicara neza tubwire nicara neza bon ko president avuga izina ryanje sinovuga ngo nibisanzwe okay kuko si ibintu bisanzwe vuga president gatatu mwumviriza ariko necessaire ko ncinkria deva isi yose ngo ubwira abantu president yamvuze ahubwo abantu batomboye n'abantu Satubi yatayemwe inoti mukumenga hari abantu yatayemwe inoti we ntazo wabonye ahubwo urushiruka yabahaye yarabahaye vraiment asha Satubi ntabesha hari umuntu yakubwiye ko yamuhaye oya yaragize na foto arerekana amafoto menshi ariko yabeka ati vous avez envoyé ubizi gute ko atari ya kera oya barabivuga muri commentaire Satubi ntabesha jewe naje ni Satubi ariko usanga ari abafana biwe ndavuga ati tumusesera gawe oya Satubi arayatanga kumubwira cyane kandi nta musara sasa amaze kuyagwawe amaze guhaye ibiwacu atara yaje yahaye abiwacu bahere abiwacu mu biwacu wanyije ndahasi yahaye abiwacu ariko yakaje abantu biwacu mwijenda vuga mwijiza gatatu ngumvirize inde kwa so guys jewe ico novuga ko yo muvuga ko yamuvuze ni vyiza kubera ko d'abord president twibukanye ikintu kimwe n'umujama w'aba jeune cyo tudakwiye kwibagira hama kubera vuze Satubi mwizi nabwo nta gitangaza kirimo ko yo bivuga ko yakwasanga umujama w'aba jeune hari abajama bibaza bati umva president yamava ko mujama w'aba jeune mugabo ntatuza ahubwo ujya president yashatse kwerekana ko atuzi twese hani nk'umuzi w'umuza mwumva avuze ngo mignone dimone cyo bitari bikenewe rega ko Satubi Satubi ni jewe umuzi yomvuga ahubwo sinno kuvyandika gusa ndahava ngene no mwibarabara n'amaguru ngene ndavuga ati president yamvuze kikagira twayikorera ndayishira muri Afrika n'iryajwi nkaje ndayishira muri bar nkaje ndota irix nkaje bigatembe ajya kuri bata urumva rero kubivuga nka Satubi yakagaragaza umunezero c'est simple kuko vous êtes jaloux pourquoi vous êtes comme ça kugaragaza umunezero jare no mu kugaragaza umunezero hari sosiyo yose iki so reka bashita ku bandi turatandukanye reka nk'ubu dufate na deje araronsa ikintu dufate ikintu ushuhiye gose dufate gose ugaca ukironka genre biri necessaire ko abantu bose baca bamenya ko ico kintu bakironse bivana n'uburemere bw'ico kintu I say je dis et je répète bivana n'uburemere bw'ico kintu we nk'ubu ngaho umpaye ikintu nk'uburanguriye agafana ngaho sima kandi abigire publicité mugabo president nshishije mu kanwa natagire nk'imodoka we cyumve no nakitembagara oya ntitembagara nuko ari imodoka itembagaye ngaho hepfo accident irabaye uvuye kuvuga imodoka habaye accident bite si jewe ariko ndabiteye ntibambeshe we nutera umutwe mubi gusa nyene iciba nayumvise tubandanye ati rero wewe umusi rose ikintu genre je nibaza ko byari biryoshe ko bivuga kubera ko n'umunezero ariko agaragaza umunezero rero umunezero ko byari biryoshe sivyo ko byari biryoshe kugira ngo byari biryoshe ndabitse ko na jewe umusi yo kuvuga tirove genre akashavuga tirove mu journaliste wo kuri Yaga
akavuga gusa umva ati numvise avuze akantu kameze ukuntu ofete yavuze ati president yavuze ati mukombozi igihe ariko ariyamamaza kandi vraiment mugabo hari ikintu reka twari tureke hari ikintu gikomeye cyane kandi gihambaye abantu batagira bahagaciro yavuze yumva yatanze akarorero ku ba artiste babiri yari yafashe mukombozi amuzana muri ntozo y'umu artiste avuga ati mukombozi yagiye kwiyamamaza hana asanga yo public ashaka ati muginya ati ibintu ni wanene bazontora atabose n'abafana baje bategerezwa kuba hamwe ngo satubina bashagira concert hacaje abantu basumba babandi bamukombozi rero kashaka gutanga ibaze rega satubina yavuze rego akarorero oya singaruzi ofende satubina yagiyeho nuko president ya pronounceje gusa izina giwe mu kanwa ariko yamavuga ba mutima yamavuga abandi bo satsi uri wa brand kwe no ariko ndakuvugira uri wa brand sada uri wa brand kwera ko president umujama waba jeune ego brand nisanzwe nuko yavuga kandi none agenda kubaza warura ahantu wibaza ko president atakuzi oya tell me Nzi kuri international yagaciye nzi ko mu minsi zanzoza numva Trump akuvuze none president arakuvuze utanga gupostinga ndagarutse ndetse murongo umwe na Rove azo havaraba nk'umusi Trump yokumva Trump yamuvuze yocaraba je narinzi ko ari Trump urumva Trump wenyine azo mu minsi zazoba bikamuvuga none gasha president akuvuze utanguye kujugumira president yamuvuze oya mugabo nibaza ko ari umunezero n'umunezero udasanzwe ntavyo yari yiteze mugabo azabibona dufate ko ntavyo yari yiteze oya nibisanzwe nibisanzwe baba star bacu kumbe star bacu president arabazi kubera arakunda abaje naje musi yamvuga sinwajugumira weye uwa brand naje numva ngaje azomvuga cyangwa sanga amaze kumvuga ntibabifashe yewe ntabwo no president yo bataramvuga bro jari arakuvuze iyo video bache barayikata mwarayikase ngiye vous êtes jaloux ya nibyo nibaze ko kugaragaza umunezero donc nibisanzwe president avuze abastari bacu president arabazi kame ukubera arakunda kubavuga yego nibaza yuko rero je tout simplement yagaragaje umunezero maybe ngira kuri wewe nti je naryohe ko nanayo yine namuvuze kandi president akunda urabona twagiye muri campagne tunamushimira vraiment president wacu no umuntu ashigikira ibintu byose ahantu biri nuvuga ngo bariko baritoza amashinga amateka mugabo muri campagne ahantu hose kwitya yabariyo yabari karagenda yabariko nyene urabona ko ashigikira abantu yatanga akarorero ba mutima yarabavuga basa to be yakuvuze kenshi nuko batabifasha andi barabikase avuga ba Francine niyo saba nyene warumva ko ni wa mujama w'abajene vya frère ba biface we nivyo ndi bamavuga ko abantu batamenya agaciro kabo quand même valorisez-vous en tout cas novuga gute abaririmbyi bacu novuga sino kutiha agaciro gose oya nabo barasarisha ubundi bivanye nuko twe tubabona ahageze ariko ndazi ko hariho umuntu mu Burundi ari ahantu yifuza kubona Satbi ariko bidakunda ko mubona abasare bacu nasanze ingene bameze sinzi ko jamaze kuvyanariza umengo barafise sinzi ikintu ariko twageze gukora ikiganiro na Simbizi aravuga ko baririmbyi bo mu Burundi basumunoho ntimunyumve nabi ico gihe ni discours indirect ico gihe ntozeye Double J na Kiri ko bari bagiye mu Rwanda sinzi ibintu vyabaye kuri stage hama ya stage ujya batibe bakorana ikiganiro na Yago aca bakubita ihene basha ngo inyogo ye yayibabagiye haba rero ingene Simbizi yavuga ati bari byo mu Burundi iyo bamaze kubaha akantu baca bibagira ya cacubahiro cabo byintu bya no kuvuga ngo ibyo biri mu bintu byo kutiyemera kutihagararako kora ko ndisubiye byabaye nko kuri Bruce Melody yaje mu Burundi
yari kuja asubira inyuma muga abandi baje baja mu ma interview kurya inyama twabikuye kuri satubi mugabo hariho ukungena abaririmbyi b'Uburundi bataramenya valeur yabo kandi bugenya bavuga ngo iyo utoye agaciro namwe kaguha suko uye n'umuntu yubaho yubashe banange maze kubona ingene abaririmbyi usanga bariko baratukana bariko barishurana mu ndirimbo egome nivyo ushobora kuba ufise ishavu mugabo iyo ndirimbo bazinki je nko bari ikintu Dogreta nigeze kuvuga kuri réseaux sociaux n'ubu Dogreta for ngira ngo vya bintu vyibagiwe nkazamona biragarutse ikibabaje réseaux sociaux bantu imana réseaux sociaux menye yuko ibintu dukora kuri réseaux sociaux n'abana bacu nabuzukuru yaze nkiyo video ibintu niko ndavuga iyo video navuze ngo umukobwa aje kuramusa umuhungu iwabo wese niko bibonye urumva baca bakata akantu kamwe gusa navuze ngo baba babizaniye mugire iki n'iki muba umwana wanje kugira ngo nzoje kurondera ikiganiro cose ndakimwereke bizofata umwanya ngo nimubahekenye co muvyeyi wawe agaca vyombi ngo nibababomoresha nukukiba biba bigoye donc tumenye ko ibintu tuvugira ku ma réseaux sociaux ni ibintu bizohoraho ni ibintu bitazohava donc bisaba ko twiha agaciro twebwe nyene mugabo yabaje datinya fomisho navuze je niko ndahostinga ndi controller mugabe wewe je wantumiye wewe sini controller yani nk'abaririmbyi controlez-vous imbuga zanyu zifise imbuga zanyu zirakuze zizagwa n'abantu batandukanye mu mahanga abantu b'Imana barabara kandi uziko ahubwo abantu bari mu mahanga usanga bazi amakuru menshi gusumba twebwe sinzi ukuntu babigenza ariko harashobora kubera ikintu mu Burundi twe tukakimenya après bisigura yuko mu mahanga barabazi shobutse baradukoshona nk'uko bazwi partout mwiha agaciro abaririmbyi bacu beza mwiha agaciro biha agaciro genre mu kumenya ivyo bavuga mu kumenya ivyo banditse ni nk'umuntu aza kuvuga ibintu ugasanga avuze ikintu ashavuye ndaravye nka biye vya DJ Paula hariho nk'ibintu aza yaravuze nk'ubakarogereta ati nk'ibintu nabivugiye iki urumva kubwira abaririmbyi ngo ni birobezo sorry urumva ngo ni birobezo ugasanga nyene ego message uwo muntu murafitanye ikibazo mugabo uwo mwanya ugikora ko numwanya umeze no kushavura umuntu abifitiye uburenganzira kushavura umuntu abifitiye uburenganzira ariko abantu b'Imana ubundi si kireza gufata decision ushavuye vraiment nimba ubishavura ikurende fumugenda mugitanda uryame wizingire mwishuka ufuma ukomira induru mu mashuka hamuhejeje rero cugaruka nivyo vraiment urumva ucugaruka umutima wasubiye hamwe impemu wazi umeze fresh hama rero uzuvuga antwa nka DJ Paul arabasomba arakunze gusomba mugabo ahageze ko avugisha ishavu acavuga ati ibirobezo ibaze ngo ajya bana ngo ni vya ruguru he turagowe n'abaruguru tumeze gute mutubarire tugize ikibazo n'abaruguru tumeze gute hariho comportement batugira nigeze ko igano kuri Salon Vibes ndababwira ko mvuka mwijenda ndababwira vyose ngo shango twari gutanga ngo dusanzwe atari uvuka ngo urabisa iyo kandi barabuja barakuda kuturenganya sawa hotel sitwe okay sagute none narababeshisha umwana w'ikiriri si désolé menya nivukira Ngenda mwigusereka kandi mwijenda. Ubayeretse jewe ni kuza kuturenganya. Uretse jewe na papa nimvu. Mbese ko ponje mvuke muri France rero. Byari bikenewe gwe. Ubivugiye. Ava yuko je aranoga ramena umutwe gwe. So, rero twe turabana deja nukuvuga ngo twari kuvuga byo kuvugisha ibishobisho. Sasa buvyuse president ngo yakuvuze arasimbiye hejuru. Pa kuri stats. Cyaye kuri page ya Facebook akibaza ko bya bintu byo biza kurabwa n'abantu benshi. Respectez-vous. Ego kwe antwa ko boraba ikintu Sadbi ya postings no twotera cyo kime nubwa nshikabwe no kubandi bastar kubera Sadbi batwari mu bastare mu Burundi bari hejuru n'abari jeune nta muntu twota muri mwerengana post ya Sadbi yayibo gasije Sadbi ndamukunda malgré tout Sadbi zanyoherera afite Sadbi arafite ukungena ibintu Sadbi bavugisha ukuri kandi arakunda abantu akajya kana yagize akora akantu byanyeje Jonathan ntasharo nka mahera nkana kandi ariko nubwo biroko nanje bro uretse ko ndakunda kurana na post ya Sadbi nta wundi muntu ndabona
aha amahera abantu amahera abafana biwe satubera aha amahera abafana hari n'igihe nigeze ashaka kubona ibihumbi 5 hari igihe nigeze kubona nabonye hariho n'umugenzi wanje ndafise umugenzi wanje n'umufana wa Satbi kubi ndabiswa ko nigeze kubona statut yiwe yashyize kuri statut ko Satbi yamuhaye amahera donc kujya aposta kujya kunavuga ati ni muntu nerekera imikashi yanyu akagira para hazara akavuga ati ndatoye uyu ego vraiment kuba icuvuze cyuko akunda abantu byase oya Satbi barakunda abantu abantu bakunda usanga basibishobisha sere bakunda abantu yani ntibisigura yuko acha dekon sigura ko dekon abantu bafite umutima mwiza kenshi baradekona Satbi abantu bafite imitima myiza kweli barakunda kutwagwa n'ibishobisho ngo ntashabuze abafana biwe ntagire ariko ivyo vyica akazi ivyo vyica akazi je nibaza ko yaba Satbi yaba abandi bose bakunda kugira akanya bo dumwa ugiye kuraba no mu commentaire abantu bavuga bati yo none ga vraiment haje baruzi ko president atakuzi barakuzi ni n'abandi mu mahanga n'abandi ba president bandi bo mu yandi mapeyi barakuzi mo frère mukwiye gusaba n'imibonano kweko ndasaba umubonano ku muguru w'igihugu mugayagira ko bavuga mukacamo bazi ko president yobaha mubonano president yoba vraiment arakunda aba jeune cyane vraiment arakunda aba jeune n'umujama waba jeune nibyo sinzi ko hari ibindi twavuga ko ariko nari numva ko ico kintu dukwiye kuki abaririmbyi bacu biyaminiye kwa niko abaswahili bavuga mwiyemere mubone ko mukaze ubundi murakaze rega okay guys nibaze yuko ntitwavuze nabi ntimudutukije mbaye ndisabira nta muntu umwe dutuka ariko nuko dutuka biremewe n'uburenganzira bwanyu n'abatagira indero hari ikindi bakora abantu bo kuri Facebook akazi k'abantu batagira indero ndabakunda cyane ariko nta muntu umwe bakunda ngaha nta bakunda ibiki yakubabesha ndabakunda amakomantere yanyu abantu bimaraniye dukomeze ubundi cyo bituma amakomantere ndayakunda naho ntajya kuyaraba sije kuyaraba kugira ngo ntimuhave munteremotse ariko bimenye yuko ari amakomantere niyo dukomeza yatuma neje tugaruka nasaza abantu benshi kuri Facebook la majority batukana sinzi baratukana we n'ukuri sinzi nimwe mu bikura gusa niba twataba intellectuel barimo kandi nta mu intellectuel ugira ibintu nka biriya urabona no mu intellectuel shatukana neza nawe bikebuke donc wowe wanditse commentaire mbishe tubona icuri yego vraiment mamere nka Shadrack wanje Shadrack ujya turamufise kweli Shadrack So guys, thank you so much kudukurikira tubibutsa kugira subscribe bavuga mu gifaransa ngo s'abonne abonnez-vous kuri Yaga TV subscribe mwibuke kugira subscribe mwari kumwe na Rove hamwe na ciao